ku bwanje iyo ndiko ndaraba ingene igihugu c'Uburundi gitwawe, nta vyizere vyinshi nogira ngo nuko umukuru w'igihugu c'Uburundi agiye kurongora ubwo bumwe bwa Afurika kubera imvo zikurikira. Ubumwe bwa Afurika bwarihaye ingendo ya demokarasi, ndetse barasohora n'agatabu kerekana ingene ibihugu vyose vyogenda vyisunga iyo ngendo ya demokarasi. Ariko uravye ibihugu vyinshi vyo muri Afurika harimwo cane cane n'Uburundi, nta ngendo ya demokarasi iriko irakurikizwa, kandi n'ukudakurikiza iyo ngendo ya demokarasi ivyara imishamirano hagati mu bihugu vya Afurika no hagati y'ibihugu vyo muri Afurika. Akarorero, iyo haba hari ingendo ya demokarasi mu Burundi ntitwari kuba turagiye kurwana muri Kongo, kubera ko habwiza kuba habayeho uburyo abarundi n'abanyekongo baganira kugira ngo umwumvikano uhabe, abarundi bidegemvye, abanyekongo bidegemvye. Hari kuboneka uburyo bwiza bwo kumvikana n'abanyarwanda kugira ngo abarundi bidegemvye mu Rwanda, abanyarwanda bidegemvye mu Burundi, abarundi, abanyarwanda n'abakongomani bidegemvye mu bihugu vy'iwabo. Iyo niyo ari indoto ya CPGL. Aho gukomeza vya CPGL urabona iyo bageze, abenshi no kwiza kwiruka kwimba ibintu muri Kongo, kandi ivyo bintu vy'abanyekongo boshoboye kuganira n'abarundi n'abanyarwanda kugira ngo natwe twese bitugirire akamaro, hako bitwagwa n'abashinwa, hako bitwagwa n'abarusiya, hako bitwagwa n'abanyamerika, hako bitwagwa n'abanyaburaya, bikabanza bikagirira akamaro twebwe nyene. Rero sinibaza ko mu vy'ukuri hari ikintu yojana ngo agiye ngo kuhuza ngo abanyafurika, bwa mbere vyamunaniye guhuza abanyekongo. Erega n'Uburundi bwabwirizwa guhuza abanyekongo hagati yabo, mugabo ntiyabwirizwa kugenda hagati yabo ngo aze guhengamira kwa banaka, agwanire banaka, bose n'abanyekongo. Burya rero ikibazo naho kiri. Jewe rero ntaco niteze kinini kuri we. Ibibazo biriho, ibibazo vy'umutekano muke, kandi ivyo bibazo vy'umutekano muke ntavyo yoshobora gutorera umuti. Namwe muzompinyuza umwaka uheze, gahinyuza n'umukuza wuzuye, tuzora umwaka uheze, ibibazo bizoba bigisutamye ukunyene, kandi sinibaza ko hari uruhara azogira ngo agiye gutorera umuti. Nivyahera nawo bizoba vyaciye ahandi bitaciye kuri we. Imvugo yo kuryohera biwe n'abamwumviriza, kuko ubwa mbere ibigwanisho virirwa birinjira mu gihugu c'Uburundi. Ibigwanisho vyinjiye mu gihugu c'Uburundi ni ivyo kugira iki? Ni kugira ngo vyice abantu, bizica abarundi canke vyice abanyamahanga, abanyekongo canke abandi. Ivyo ari vyo vyose arimwo ararondera ibigwanisho, aba ariko aritegurira intambara. Niho nca nsanga imvugo avuga ari imvugo itandukanye n'ukuri, ihushanye n'ukuri, kuko ntushobora kuvuga ngo ngiye gucecekesha ibigwanisho uriko urabura ibigwanisho, ntibijana. Ucecekesha ibigwanisho ahuza impande zikaganira. Mu Burundi jewe ndavyibuka mu mwaka wa 2018 twarahuriye nawe hariya Yarusha turaganira, mugabo kubwira amajambo aryoshe wumva umenga arafise imigambi myiza, ariko ngaho imyaka 7 iraheze, 8 iraheze, nta kintu na kimwe wovuga ngo nabonye hari ikintu cigeze gitera imbere mu ntwaro yiwe. Ico gihe yarakira umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ubu niwe abazwa igihugu. Wovuga ngo yananiwe n'iki ko vyose vyari ngaho? Ahubwo vyaramugoye kuko ntavyo ashaka. Yaba yabishaka vy'ukuri amahoro yobonetse, kandi ivyotuma amahoro aboneka biruzuye.